Imana ihabwe icubahiro. Turashishikara urukurikirane rw'inyigisho tumazemwe iminsi. Imana ishimwe cyane kuba isoko ry'umugisha. Imana ishimwe cyane kuba isoko ry'umugisha. Haleluya. Ntituza kuvuga ku byo twavuze kubera dusangwe tubifise, bariko barabidushira kuri YouTube, ama audio arahari, ahubwo turashishikara. Imana ishimwe cyane. Turashishikara turangiza ino ndwi igira gatatu. Iyi ndwi igira gatatu kuno munsi turavuga ngo kwimatanya n'Imana biduhindura isoko ry'umugisha. Amen. Kwimatanya n'Imana. Haleluya. Nta kujya umugabo cyangwa umugore basiga byose, bagasiga ingo, bagasiga se na nyina, agasiga ubusiribatere, agasiga ubuzima bwiwe bwa kera, akimatanya n'uwiwe, bagacika umwe, hama Imana ikabaha umugisha wo kugwira. Niko n'uwimatanije n'Imana. Haleluya. Uwemeye gusiga byose akimatanya n'Imana, agasiga ubuzima buri independent bwo kubaho yigenga, ariko akemera kubaho ubuzima agengwa n'Imana. Yo ni muri dependance envers Dieu. Imana ishimwe cyane. Akimatanya n'Imana, hari kivuka ikintu ca mbere gikoreka, Imana iguhindura isoko ry'umugisha. Haleluya. Ungundire ndakubwire rino jambo, nta mana izoza n'amaguru agaragara ije gutabara, ije guhezagira, ije no gukiza. Nta mana izozana n'amaboko agaragara ije kugira neza umuntu, canke ije kumutabara, canke ije kumukora ibitangaza. Nta mana izoza mu buryo bugaragara. Na Mose umusavyi wiwe yaringinze Imana ati, Imana ndakwingiza unyereke. Imana yamweretse mu mugongo. Umugongo ntituramenya neza uko wari umeze. Imana ishimwe cyane. Ariko ngire mbabwire, Imana ica muri wewe, ica muri jewe. Haleluya. Amen. Imana kumwe kugira ngo umwana wayo ikinega avuke yaciye muri Mariya. Nuko nuno munsi Imana hari ibitangaza ishaka gukora, hariho imigisha Imana ishaka gusuka, hariho byinshi biri mu kiganza c'Imana. Ariko Imana iriko irarondera umuntu yimatanya nayo, yifatana nayo, kugira ngo imuhindire isoko ry'umugisha. Uhereye aho uherereye, mu rugo rwawe, mu muryango, no mu mahanga yose. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amen. Kino gitondo wowe kwemera umutahe w'ubuto bwawe, umutahe w'ubuzima bwawe, ukawushora mu Mana, Imana yo guhindura isoko ry'umugisha. Kino gitondo wowe kwemera umutahe w'ubwenge bwawe, w'ingabire zawe, w'amatara yawe, wowe ushora mu Mana, Imana yo guhindura isoko ry'umugisha. Kino gitondo wowe kwemera umutahe w'ibyawe, abawe, ukabishora mu Mana, Imana yo guhindura isoko ry'umugisha. Kuko iriko wemera kwimatanya n'Imana, buriya umuntu wese arakunda kwiyasosya n'umuntu azi ko atazomuhombesha. Rero buriya iyo umuntu atinya kwiyasosya n'Imana, nuko bazi ko Imana ihombesha. Ariko ndigishinga ntahe, ndumuhamya wo kubihama, wo kubishingira intahe, Imana ntihombesha. Imana ishimwe cyane. Umuntu wese ari hano yogundura umu associé akomeye cyane mw'isi, eka no muri kino gihugu, ukabuzi neza ko atari umwese, ukabuzi ko ari umwizigirwa, kandi ukabuzi ko umutahe munini ari wa ofisi, kandi ukabuzi neza yuko ari umuntu amaze kugera kure, nta numwe atokwifuza ko yasosiya nawe. Rero Imana iri hejuru y'abakomeye bose. Isi n'ibiyuzuye n'ivyayo, ubuzima bwacu n'ubuzima bw'abacu n'ubwayo. Rero Imana ikiraguhamagarira gusa kwimatanya nayo. Imana ikiraguhamagarira kwifatanya karamata nayo, kuko hari ibyo ishaka kuvyara kandi iciye muri wewe. Hari ibyo ishaka gukora ikoresheje wewe. Hariho imigisha Imana ishaka gusuka iciye muri wewe. Imana ishimwe cyane. Haleluya.
kandi wahinduka isoko ry'umugisha nawe uzogirirwa neza. Imana ishimwe cyane. Amen. Abantu benshi bifuza kugirirwa neza, ariko ngire ngubwire niwemera kuba isoko ry'umugisha uzobona kugirirwa neza n'Imana, kuko nuzoba isoko ry'umugisha nawe utahezagiwe. Niwemera kuba isoko ry'umugisha ntabwo uzobaho gusa, uzobeshaho benshi. Igihe kirageze bakundwa, kandi tugeze mu minsi mibi. Abantu bose bariko barafata umurongo, bariko baramenya aho biyariya. Abakorana n'isi y'umwijima bariko barinjira neza mu byo bemera ku mugaragaro. Abarongogwa n'isi n'impemu y'iyi si nabo nyene bariko bariyariya, bariko barafata umurongo neza. Harageze ko natwebwe shengero, harageze ko natwebwe abantu b'Imana, harageze ko natwebwe bana b'Imana twiyegurira uwo twizeye, hama ibitangaza bigakoreka. Kubera iki tutabona ibitangaza mu buzima bwa misi yose? Kubera iki tutabona ibitangaza mu mibereho yacu? Kubera iki tutabona gukora kw'Imana? Nuko iyo Mana natwe ubwacu tuyizeye, turayirimita. Oro ku bintu bimeze utegerezwa kuyizera kugira ngo habe ikirere gifunguka. Imana ishimwe cyane. Ushobora kugira iminsi 40 y'amasengesho wisonzesheje, ariko ukabikora nka kujya umuntu agenda ku mupfumu umwe akongera akaja ku wundi, akongera akaja kururiya akavomera zose kuko atazi yimera. Ariko ngire nkubwire dufise Imana ishoboye byose. Izina ryayo ni ndiho, izina ryayo ni ndiho. Iyo Mana ni nzima, kandi biravuga ngo uwegera Imana wese akwiye kwizera kwiriho igaha impera bayirondera. Imana ishimwe cyane. Ntimuyegere nk'abegere ibigirwamana, muyegere nk'Imana nzima. Haleluya. Ibikora, ibirema. Kuba utarabibona ntibisigura ko yananiwe. Ni Imana iri souverain, ibikora mu mwanya wayo. Kuba itariki irakora ivyo ushaka, abantu b'Imana. Ejo sinzi uwo twariko turashingirana nta. Umuntu wese niyitegereze ibintu yifujije mu buzima. Hariho bimwe nimba atari wowe jewe birahari. Iyi Imana iza kunyishura neza nkuko nabisavye, yari kubingiriye nabi. Ico gihe Imana itanyishuye nkuko nabisavye, narababaye ndoga ni Mana none kutatwinyishuye gutabikoze. Ariko inyuma y'igihe kinini narashimye kuko Imana yambiki ibibereye, ibikwiriye, irakabona itabikoze kumwe nabigomba. Kuko ivyo yari imbike vyari vyiza gusumba ivyo yakoze. Rero uyu munsi ushobora kubona hari ivyo wabuze, hari ivyo watakaje, hari ivyo Imana itakwishuye vyari bikwiriye, kuko Imana ifise amaso abiri nka twebwe. Imana ibona ibirenze ivyo twebwe tubona, ikubikiye ivyiza. Erega ni nk'umuvyeyi, umwana muto wese fata n'umuntu akuze ari hano, umwana muto ica gusavye cyose numuha. Agusavye urushinge nturumuha, agusavye ipiripiri ntuyimuha. Nayo avuga ngo ndashaka ipiripiri ndayige, ntuyimuha. Ariko amaze gukura wo mwemerera kuko azica agiye gufungura. Imana n'umuvyeyi par excellence, Imana n'umuvyeyi responsable. Haleluya. Azibikwiriye, azibibere ku buzima bwawe, akubonera muri kazoza. Abandi bose babona ivyijiji, nivyo nabo weretswe mu buzima bwawe ni ivyijiji, nivyo abantu bakuvugishijweho ni ivyijiji. Ariko Imana irayibona mu buryo buri clair, kuko ni Imana izi vyose. Humura, wimatanye nayo urahinduka isoko ry'umugisha. Kuvayo 1:15 kugeza ku 21. Turasoma mu gitabo cyo Kuvayo 1:15 kugeza ku 21. Iki ni igihe Abisirayeli bari muri Egiputa. Haza uwundi mwami atazi ivya Yosefu, atangura kugira ubwoba, abona ubwoko buriko buragwira, buriko burahezagirwa. Aravuga ati ubwoko ni inyambukira, ubwoko subwa hano sabene igihugu biki gihugu cacu ca Misiri. Umunsi mwazo hava bifatanya n'abansi bacu, hama batugwanye batwomore. Bacu batangura kubafata nabi, batangura kubashiraho amakorfe, batangura kubahohotera, batangura kubashiraho, batangura kubopressa, batangura kubagira nabi, babagira baja. Ariko uko barushirizaho kubagira nabi niko barushirizaho kugwira.
uko barushirizaho kubazimanganya niko barushirizaho kugwira. Unyemere ndakubwire nti humura, humura. Imana Data akaba ari Imana yawe, akaba ari Imana y'umuryango wawe, akaba ari Imana wiyeguriye, akaba ari Imana wimatanije nayo akaramata. Ibizorushirizaho byose kukopresa, ibizorushirizaho kukuzimanganya, nibizorondera kuzimanganya bawe, niko muzorushirizaho kwaguka no kuruhanirwa no gutera imbere. Kuko iyo ukuboko kw'Imana kuri umwe nawe, ukuboko kw'abantu naco gukora. Haleluya, haleluya. Iyo ukuboko kw'Imana ariko kukurinda, uko abantu ntaco kumara. Iyo ukuboko kw'Imana ariko kuguhezagira, uko abantu nta efe. Imana idufashe cyane. Haleluya. Noneho bahindura umukenyero, baravuga ati umviriza, ubu se twase tugire tubihindure, tugire dutangure kuniga abana b'abahungu bavutse, nibo tugiye kwica. Bacu bategeka abasage femme bakirizi. Abo bakirizi bari abanyegiputa, ni bari abaheburayo, barabaha amategeko. Barabwira ati nimwabona umuheburayo kazi avyaye akavyara umwana w'umuhungu, muzoca mumuniga. Reka rero dusome. Hari habakirizi bakira abaheburayo kazi. Umwe yitwa Shifura. Urabona aba n'abapagani bo muri Misiri b'abanyegiputa, ariko amazina yabo yanditswe muri Bibiliya kuko bimatanije n'Imana nzima. Urashobora kuvuga uti rega jewe nta zina dufise, nta zina afise, umuryango wacu nugira izina, erega twebwe ntituzwi. Nyemerera ndakubwire, imatanye n'Imana, imatanye n'Imana nzima. Nimba Shifura uwundi Puwa barabakirizi b'abanyegiputa, bavuka mu ntakebwa, bavuka mu bapagani, barifatanije n'ubwoko bw'Imana, bakifatanya n'Imana yabo, amazina yabo akaba ari muri Bibiliya dusoma. Harakanu wewe uri umwana w'Imana. Bantu b'Imana, ngira mbabwire consécration ni nyinshi ibintu byose. Kandi iyo mpamvu umwasi yanga ko abantu biyegura Imana, umwasi ashaka ko abantu buzura amashengero, bakuzura idini, tukibera nka club, tukigira abagore twikundanira, tukigira abagabo twikundanira, tukigira abajene twikundanira, hakabirigara ry'abajene, hakabirigara ry'abapapa, hakabirigara ry'abagore, tugakundana, tukagira ikintu c'ikigari. Bantu b'Imana, turi mu bintu biri sérieux. Iyi nzira ducamwe n'inzira ifunganye. Encore moi, Imana ntiyamamagare kugira idini, amadini yari ihari. Imana yampamagariye gutanga ubuzima. Unkundire twiyegura Imana nzima, kuko mu kwimatanya n'Imana nzima, mu kwiyegura Imana nzima, niho ivyo Imana yakubitsemwe bizovuka. Mpari nk'umwakirizi kugira ivyo Imana yakubitsemwe byose bivuke. Mpari nk'umwakirizi kugira amasezerano ariko ubuzima bwawe avuke. Mpari nk'umwakirizi kugira iri shengero rivyare, ariko birasaba kwimatanya n'Imana nzima. Imana ishimye cyane. Haleluya, amen. Nuko umwami wa Egiputa arababarira ati nimwakira abagore b'abaheburayo, mwitegereze neza, mwitegereze neza, nimubikore gihutihuti, mwitegereze neza. Ikivutse nihavuka umuhungu, urashaka kwibaza, mwitegereze neza ku buryo bo kwihenda umuhungu n'umukobwa. Mwitegereze neza, ikivutse nihavuka umuhungu, muze mwame mumuniga, ariko niyaba umukobwa mumureke. Ariko abo bakirizi bubaha Imana. Haleluya. Mu bisanzwe Farawo muri Egiputa yari Imana, ariko abo bagore bubaha Imana nzima. Bantu b'Imana, abo badamu babakirize b'Abanyegiputa bari bararemewe, bari barahamagariwe
umurimo wabo wari uwo kubeshaho, sivyo? Wari uwo kubeshaho, kuko bari abantu bakira umuvyeyi yavyaye. Ariko umviriza Satani, umviriza Farao, ashaka kubahindura misyo mu gishingo cyo kubeshaho baba baniga. Umuntu wese yaremwe mu ishusho y'Imana ni igikoresho. Uyu munsi utari gukoreshwa n'Imana, umwasi arakurindiriye kugira ngo agukoreshe igihushane canke le contraire y'icyo Imana ishaka gukoresha. Imana yakuremye ngo ubesheho. Nutabaho wa mugabo we ubeshaho urugo, umwasi ariteguye kugukoresha, ariteguye kuguhindura igikoresho gisambura urugo rwawe. Wa mugore uri kuranyumva, ijambo femme femina ririmwo fetus, risobanurwa ngo ikibundi kibuzima. Umugore wese atabundikiye ubuzima bw'urugo rwiwe, umugore wese atari karabeshaho mu muryango wiwe, umugore wese atari karatuma ahaherereye babaho, umwasi aba ari ku muryango kugira ngo amukoreshe kwica. Niyo mpamvu iyo umugore atari karabeshaho aba ari karica. Abagore nibigera baba ipurgatoire n'umunsi n'umwe, soit babijuru soit umuriro. Nuko ibintu bimeze. Abagore ni gake baba tiede, ni gake baba kazuyaza, soit arabeshaho soit arica. Ni kimwe muri ibyo. Wa mujene kuranyumva, nutabaho ubeshaho, ijambo ry'Imana rivuga ngo ndabandikira mwa misore mwe kuko muri abanyenkomezi kandi mwanesheje wa mubi. Nimutabaho mutanga ubuzima, umwasi ariteguye kubakoresha mu kwica. Niyo mpamvu abanyapolitiki babarondera, niyo mpamvu inkozi z'ibibi zirondera bakiri bato, kuko ingufu ziri mu bajene nizo guhesha Imana icubahiro no kubaka ubwami bw'Imana. Nutabaho ukorera Imana, umwasi azogukoresha usambura wonona, kandi azobanza asambure wewe, hama asambura urugo rwawe, kuko nusambuka uzosambura so na nyoko yakuvyaye, nusambuka uzosambura umuvukana, nusambuka uzosambura inzu ya so, nusambuka uzosambura aho uhereye hose. Unkundire ndakubwire iri jambo, Imana yacu ni Imana itanga ubuzima. Haleluya. Imana yacu ni Imana ibeshaho. Imana yacu ni isoko ry'umugisha. Nutabaho uri kurabeshaho, nutabaho uri kuratanga ubuzima, nutabaho uri isoko ry'umugisha, umwasi yiteguye kugukoresha gutanga urupfu. Kuko misiyo Satani imwe gusa, kwiba, kwica no gutikiza. Ariko Yesu weje gutanga ubugingo, kandi ubugingo busagutse. Imana ihabwa icubahiro ku bw'aba bakiritse, Imana ihabwa icubahiro ku bwawe, Imana ihabwa icubahiro ku bwanje, Imana ihabwa icubahiro ku bwa Bonde Left Church, Imana ihabwa icubahiro ku bw'abera bose bari mu isi bahakana ko umwasa bahindura ibikoresho bisambura vyonona, bagahitamwo kuba abatanga ubuzima. Abo bakirizi baca bavuga gute? Abo bakirizi bemera guca kubire, niryo jambo nako ndarondera. Abo bakirizi bemera guca kubiri kuvyo umwami Farao wavuze, bahitamwo kwizera no kumvira Imana nzima. Bibiliya avuga y'Igifaransa ngo batinye Imana, il craignait Dieu. Oh haleluya. Muri Bibiliya y'Ikirundi bavuga ngo bubaha Imana, ariko mu rurimi rw'amamuko bavuga gutinya Imana, bahinda. Urumva umwami aravuze, kidi umwami vuze bisigura ngo uciye kuri ivyo umwami avuze urapfa. Kidi guca kubiri ivyo umwami avuze urakugwa mu kazi. Guca kubiri ivyo umwami avuze ushobora kunigwa. Ariko ngo batinya Imana gusumba umuntu, kuko gutinya abantu birimo umutego. Ariko uraba wewe
waranse guheba kagahungu uratinya ko kaguheba kagukoresha ibyaha. Waranse guheba kagakobwa uratinya ko kaguheba kagukoresha ibyaha. Bamwe muri mwebwe mwarase guheba n'ubuzi kandi muzi ko buri mu ibyaha ngo ntimuzobaho, mutinya kubaho. Nimuce kubiri y'ivyo abantu babategeka, mutinya Imana. Kuko utinya umuntu wibaza ngo ivyo agufitiye n'ivyo kugira neza ngo arabigarura, ariko ngire nkubwire nta muntu numwe akugira neza Imana itamurungitse. Nta muntu numwe akugira neza Imana itamurungitse. Nta kuboko kuguha umugisha Imana itagutegetse ngo kuguha umugisha, kuko Imana yategetse no mwasa kugira neza. None abaheburayo kazi uruvyaro rwabo rwakize gute? Ntigwakize mu maboko y'abobishe. Ugirana abaheburayo batabaye abana b'abahungu b'abaheburayo kazi, oya n'abanyegiputa kazi barokoye abana b'abahungu b'abaheburayo. Rero va mu bwoba no mu maboko y'umwasi wahakirira, ay'umukunzi wahapfiriye. Va mu bwoba, ntugatinya abantu ngo ucumure ku Mana. Ntukizigira abantu ngo ureke kwizigira Imana. Ntukagira ubwoba bw'umwana w'umuntu, kuko gutinya abantu birimo umutego. Mu maboko y'umwasi wohakirira, mu maboko y'umwasi woharokoka, kandi mu maboko y'umukunzi ukahapfira. Abana b'abaheburayo kazi, abahungu b'abaheburayo bavutse barokowe mu maboko yabobishe. Va mu bwoba wizera Imana, kuko gutabagwa kwacu ni kuva ku bantu, ni kuva ku misozi, ni kuva ugutabagwa kwacu kuva ku Mana. Kandi iyo gutabagwa kwacu kuva ku Mana, Imana ikoresha ubishaka. Imana ishimye cyane. Haleluya, amen. Abo bakirizi bari bazi misiyo yabo niyo gutanga ubuzima. Abundant Life Church misiyo yacu niyo gutanga ubuzima. Haleluya, amen. Niyo gukomenika ubuzima. Umuntu wese ari hano misiyo yiwe niyo gukomenika ubuzima. Kandi mu gukomenika ubuzima harimo no kwemera gupfa. Hari umuntu yanyumvise? Mu gukomenika ubuzima harimo kwemera gupfa. None bagiye bakirizi ubwabo ntibari kwicwa. Ntuzokomenika ubuzima uri mu munyenga. Gukomenika ubuzima birasaba gupfa mu kameremere kawe. Gukomenika ubuzima birasaba gupfa mu maso y'abisi. Gukomenika ubuzima birasaba gupfa mu maso y'abanyedini. Ega hari benshi batubona ko dukavya, hari benshi batubona ko twexagera, hari benshi babona ko turenze urugero. Rero mu gutanga ubuzima harimo gupfa. Abakirizi bari bemeye gupfa ariko babesheho. Bizogusaba gupfa mu rugo rwawe kugira ngo ubesheho. Mwabadamu mwe mushaka ko ingo zanyu ziba zizima, abana banyu babe bazima, bizobasaba gupfa muri kameremere. Bizobasaba kwihima bimwe mukisonzesha. Bizobasaba kurara amajoro musenga. Bizobasaba kwihanganira byinshi. Bizobasaba kuseda. Bizobasaba guheba bimwe kugira uruvyaro rwacu rukire. Mwabagabo nimushobora gutanga ubuzima muruhutse, mujya misi yose. Nimushobora gutanga ubuzima bufunze insinga zo mu mutwe. Bizobasaba gupfa mu kameremere. Ngira ngubwire yuko ivyo ukora vyose nk'umutwe w'urugo uzovyimbura bifise double onction mu ruvyaro. Ntukibura umugabo, abana bazokwiba. Ntugatukane, bazogutuka. Ntukarenga ibigo, muzohava mugwana bahiga muhurira kubahabara. Ukaba ushaka gutanga ubuzima mu rugo rwawe, emera gupfa kuri kameremere kawe. Emera gupfa ku mpemu y'isi.
emera gupfa mu kinyedini ubeho. Emera gupfa, ureke kurya misi yose, ureke kuryama misi yose. Ntawe utanga ubuzima. Ari mu munsi mukuru utanga ubuzima, hari ibyo aheba. Niyo mpamvu Imana yacu yitwa Imana nyeningabo. Niyo mpamvu yitwa Éternel des armées. Qui dit Éternel des armées bisigura ngo si Imana y'abasivili, ni Imana y'abasoda. Rero mw'abakristo mushaka kubaho igisivili, biravuga ngo umusirikare yamaze kwitwara ivy'ubugingo abanezerewe ntasubira kunezereza uwamwandikiye igisirikare. Turabasirikare. Bibiliya ivuga muri Ancien Testament, Bibiliya ivuga muri Nouveau Testament, turabasirikare, turi ngabo. Nimugashaka ubukristo bw'ama escrime, nimugashaka ubukristo bw'iminsi mikuru. Mvuze iminsi mikuru ndi wa mbere ayikoresha, ariko nimugashake, ariko si bwo buzima. Umwaka urashaka kurangira igihe twari yari gito, kandi suko tudakunda gufungura, oya kayabagu karacahari, ariko tuzi neza ko ubuzima butangwa mu kwiyima, mu guheba, mu kurara ku majoro. Imana ishimwe cyane. Ariko nkundire ndakubwira iki kintu Imana yakuntumyeho. Indwi ya gatatu Imana yabantumyeho. Imana irashaka kubahindura isoko ry'umugisha. Nturabe ukuri, nturabe diplome yawe, nturabe aho wavutse, nturabe abantu bakubwiye ko ataho uzogera. Ngire nkubwire benshi muri mwebwe Imana izobageza kure aho mutigeze kwiyumvira. Benshi muri mwebwe Imana izobakoresha ibikomeye no mu mahanga ivyo mutibaza. Ivyo ni vyo Imana yanyeretse. Kandi uvugishwa ubwemera bushitse, ubwemera ko ari ubw'ukuri bushitse. Ariko hari ivyo Imana ishaka gukora. Erega turi ku isaha ya nyuma. Hari ibintu Imana ishaka gukora. Ariko irakeneye umugeni wimatanya n'umukwe kugira hagire ikivuga. Irakeneye Mariya yemera guheba icubahiro ciwe, akemera gutakaza na fiancé, kuko Mariya ntiyarazi neza ko Joseph Imana izomugendera ikamwumvisha. Turi kumwe? Imana irakeneye Mariya yemera gutakaza fiancé yiwe, akemera gutakaza icubahiro muri societe, akemera gutakaza icubahiro yarafise mu idini ryiwe, akimatanye n'Imana, akiyegurira n'Imana kugira ngo hagire ikivuka abisoko ry'umugisha. Ntuzitwe umuhigwe utimatanije n'Imana. Imana yashaka guhindura isoko ry'umugisha, ariko accepte kuba igikoresho c'Imana. Muri 2 Timothée 2:19-20 kugeza kuri 21-22 handitswe ngo mu nzu nini y'umutunzi ufata inzu yawe, mu nzu nini y'umutunzi ufata umuryango wawe, mu nzu nini y'umutunzi dufate abundant life church, mu nzu nini y'umutunzi dufate hajya ukora, dufate ishengero rya Kristo muri rusange. Ngo ntihabamwe ibikoresho by'inzahabu gusa n'ifeza, ngo habamwe n'ibiti, habamwe n'ibikoresho by'ibishakashaka, habamwe n'ibiti n'ibikoresho bikoresha ibintu bisanzwe. Ngo bimwe bikoresha iby'icubahiro, ibindi bigakoreshwa iby'ibiteye isoni. Mu nzu nini y'umutunzi ntihaba ibi gusa bimeneka, ntihaba mikrofone nk'izi, haba na pubere. Sivyo mpiyo pubere. Turi kumwe? Mu nzu nini y'umutunzi hariho ibikoresho by'icubahiro, kandi n'agaciro kavyo karazimvye, no kubikoresha birazimvye. Turi kumwe? Ibihumbi amajana vyinshi bitwagwa mu kurenovera bino bikoresho kw'imyaka ibanza. Ariko iyo kanacitse ntitugakoresha, tuce tugenda twagura kandi. Rero mu nzu nini y'umutunzi ntabe ibikoresho by'icubahiro, habaho n'amapubere. Ntukemere kuba pubere mu nzu y'Imana. Ntukemere kuba pubere mu muryango wawe. Ntukabe wawe undi bita pubere mu muryango wawe. Ntukabe pubere mu kazi kawe. Aho uri hose imatanye n'Imana uzoba igikoresho c'icubahiro. Imatanye n'Imana uzoba igikoresho c'icubahiro. Hari ivyo Imana ishaka gukora, hari ivyo Imana ishaka gukora. Imana ikirarondera abimatanya nabo kugira bahindura isoko ry'umugisha. Imana ishimwe cyane. Amen. Dushishikare dusoma.
ariko abo bakirizi bubaha Imana ntibagira nk'uko umwami wa Egiputa yabagenze, bareka n'abana b'abahungu baca kubiri. Maze umwami wa Egiputa ahamagaza abo bakirizi arababaza ati niki cyatumye mukora mutyo mukareka abana b'abahungu? Abakirizi bishura Farawo bati nuko abagore b'Abaheburayo batamera nk'Abanyegiputa. Bisanzwe Abaheburayo bashobora ko bari bafise ibanga yo kuvuga Imana yabo aho bari hose. Imana ishimwe cyane. Amen. Kuko aba bakiriza umenga bari bazi iby'Abaheburayo cyane. Nukabeho abantu batakuzi ton identity. Nugakora ahantu abantu batazi icuri. Nukabe muri quartier abantu batakuzi. Nukagendera ahantu abantu batakuzi. Kuko ntuzi neza kujya muntu uzobwira ubutumwa bwiza azoba ari wakurokora. None abo bantu botinya Imana gute batayibariwe? Erega ukwizera kuva mu kumva, kandi ukumva nako kuva mu ijambo ry'Imana. Bisigura ngo Abaheburayo bari bafise umuco mwiza. Abaheburayo bari fier, nubwo barabaja, nubwo barabagurano, bari bafise fierté. Bari bishimiye kuvuga Imana yabo, bakayivuga kandi ari abantu bato. Nugatinye kuvuga Imana yawe mu bakomeye, nugatinye kuvuga Imana yawe mu batunzi, nugatinye kuvuga Imana yawe aho uri hose. Nta wuzi neza yuko niwe wabwira Imana batazokoreshwa n'Imana ku buzima bwawe no ku bwoko bwawe no ku muryango wawe. Imana ishimwe cyane. Amen. Abakirizi bari bazi ubuzima bw'Abaheburayo, baravuga batumviriza, erega Abaheburayo nibavyara nka twebwe nibiteba. Haleluya. Iyo bageze ngo bageze kuvyara menga barabatoye, barabanyarutsa. Dusanga baheje kuvyara. Bisanzwe abigisha b'ijambo ry'Imana baravuga ngo ntibabeshe, ngo niko vyari bimeze ku Baheburayo. Kuko Abaheburayo umva, kuko abari science batangura kubivuga muri science. Abaheburayo barabakozi, Abaheburayo kazi barabakozi. Rero nubwo baba bibungenze bama bariko barakora, rero hageze kuvyara vyaranyaruka. Atari wowe ucugira gasport hageze kuvyara amezi 9 yose n'imyaka wamaze wari uryamye, urumva? Oya, nawe mvuze kuko nanje nibihora binyaruka. Imana ishimwe cyane kandi nkora. Haleluya. Ariko haleluya. Amen. Ariko niko vyari bimeze, bari bafise faveur, bari bafise ubuntu. Ariko nanje ndagaruka ndeka ivyo abantu babigisha bijambo ry'Imana binjiye muri science, kuko theologie ni science. Ariko je ndagaruka, buri abantu b'Imana nta kintu Imana izokomera kubamwo ireke kutaguha ubuntu muri cyo. Uko niko kuri jewe nizeye. Turi kumwe? Kuko nimba bosigura ko gukora cyane ariko kwatumye abanyarusa kuvyara, ndi mu bakora nawe uri mu bakora yage bitanyaruka. Turi kumwe? Abakivyara muravyumva canka bavyaye, turi kumwe? Amen. Ariko hari ico nizera, mu bihe bikomeye umuntu wese acamwo ari kumwe n'Imana, hariho ubuntu, hariho ubuntu, hariho ubuntu Imana imuha. Humura, mu bihe bikomeye muri ko muracamo hariho ubuntu Imana yiteguye gusuka canke yasutse. Mu bihe bikomeye uri kurabamwe hariho ubuntu uzobona. Rero kwera ibihe bikomeye bariko baracamo hariho ubuntu bagiriwe bwo kuvyara batavunitse. Umva za cesarienne, umva deja ariko barahigwa bongere bamare kugise iminsi 3. Oya, hari grâce. Humura rero uvuge ngo yo ibintu byarakomeye ngo nayo tuzojya gute. Humura, nibikona bizozana. Nuvuga ngo yo ngo ingwara ni nyinshi kandi microbe zabaye nyinshi kandi tuguma turamukanya abarundi ntibumva. Humura, hariho ubuntu. Imana ishimwe cyane. Amen. Imana ntiyatubwiye ngo tuva, Yesu ntadusezerane kuva mu isi, yadusezeraniye kubana natwe muri nosi no kuturinda muri nosi. Imana ishimwe cyane. Amen. Imana aha niho ngire ngaruke. Imana igirira neza abo bakirizi. Haleluya. Iryo hanga ricarira gwira ribigisata.
umva ihanga ry'Imana riragwira. Uko barushirizaho kugica niko ryarushirizaho kugwira. Haleluya. Uko barushiriza kuri zimangana niko ryarushirizaho kugaragara. Ariko abo bakirizi bobo Imana ibagira neza. Icambere yabagiriye neza, ntitubwira neza ingene bagire neza, ariko icakabiri ngo yabahaye. Kandi kuko abo bakirizi bubasha Imana ibaha uruvyaro. Murabona abakirizi ingene bari abantu bazima. Ubundi yabagiriye neza yongera ibaha uruvyaro. Ubundi hariho abantu baca mu bihe ukazibona barashishwe. Nibashake babice, je sinabuze uruvyaro. Nibashake babice, je sinabuze uruvyaro. Nibishake bipfe rero. Iyo fiancée nife, je sinabuze umugabo, sinabuze umugore. Hari abantu bakunda gutanga inkuru z'amafiancée yapfuye bikabaryohera. Ngire nkubwire, uburi kurazibira umugisha wawe. Hariho abantu bakunda gutanga inkuru z'ingo zasambutse kuko izabo zubatse nabi. Uburi ko urazibira umugisha wawe. Hariho abantu bakunda gutanga inkuru banezerewe y'abana bavyariye muhira ibinyendaro, banyoye urumogi, bafunzwe. Ngire nkubwire, uko urushirizaho kunezererwa amagorwa ya mugenzi wawe niko nawe uriko wimbira ikinogo c'ivyawe. Niko nawe urushirizaho kwitera ubugumba. Ntukanezererwe n'ivyago vya mugenzi wawe. Bibiliya bivuga ngo uri karababazwa, umerewe nabi akwiriye kugirirwa impuhwe niyo ba yarakoze icyaha. Uko niko birivuga Imana y'impuhwe. Bana cagisuma. Igisuma cha kubiswe kikicwa. Ntukagice kuvuga ngo koma no gupfa nufa. Biravuga ngo ubabazwa wese akwiriye kugirirwa impuhwe nubwo yarakoze icyaha. Simvuze ko justice itokora, oya. Justice ni ikore. Muga hagataho ubuntu bugaruke. Nta muntu anyumva. Amen. Guhana umwana n'umuhane. Ariko we nuwasangaho umuvyeyi karahana umwana, umureka muhane. Ariko ubuntu bugaruke bw'umuvyeyi, umusabira imbabazi. Ni wahura nuwagize ivyaha vyinshi ageze mu ngaruka z'ivyaha vyiwe, umugirira impuhwe utaretse guhana kandi utaretse gushiraho justice. Kuko uko niko Imana imeze. Imana ishimwe cyane. Imana irakohisha ariko agira impuhwe. Imana ishimwe cyane. Hari umuntu ariko aranyumva. Amen. Rero aba bagore bari abantu special. Bari barabutse uruvyaro. Muga bari bafise impuhwe z'abagore bagiye kubura abana. Ngurazi ngo yanzu yiwe ngo yatwawe n'amazi. Hari umuntu yubahutse arabimbwira. Ariko so wa hano. Ariko na hato wari wa hano ni mwene data. None ko ari umukirisitu. Ngo ngo yanzu ya etage. Ngo akitubwira yuko yashizemwo jacuzzi muri chambre. Ngo yatewe n'amazi. Ngo isinisakaye pastor. Ngo naza twumve natwe ingene dupanze. Jewe abanyegereye baranzi. Hari ikintu uvuga nkumva mu mutima wanje nobwira Imana ntuye umuntu mundinde ubuzima busigaye. Je umuntu nk'uyu yabivuze numva umutima sisho gutahura méchanceté, sisho gutahura ikibi ngico. Gutushobora kunezererwa amarushwa ya mugenza. Kuba utigeze wubaka inzu nikosa yiwe. Kuba wirugurirukanwa aho upanze nikosa yiwe. Nubwo yoba yarishimye yubatse iyo etage, none ko yuzuye amazi wowe uraronse gwawe. Erega hari abantu batigera bahezagirwa kuko buzuye ikibi. Hari abantu batigera bagira umugisha kubera mu buzima bwabo buzuye méchanceté. Ngo cyakigabo ciwe cafunzwe, cyakigore ciwe
bya vyana vyiwesha biri mwibara biri mu rumogi, urashobora kwibaza mbega ivyo vyana biri mu rumogi vyo hinduka gwawe, mbega ico kigabo cawe kutagifunze cyo hinduka gwawe, akaba ari ugenda ukigemurira, mbega ico kigore cawe cyo hinduka gwawe, mbega uwo muntu yo hinduka musaza wawe. Erega muhindukira nawe uyumvire ko uwawe nawe ivyo mushikira. Nibaza ko namwe mwese mutavuka mu miryango y'aberanda, nimba ari mutavuka mu miryango y'aberanda, ivyo unezegerewe bibi ku bandi vyoshikira umuvukanyi wawe, vyoshikira uvyara rwawe, nimba bidashikira abana bawe kuko wabareze neza, vyoshikira umwuzukuru. Kandi umwana wawe ahuye n'ingorane wobirinda kuko uracakomeye, ariko umwuzukuru osoza nabi. Abakirizi bari abantu bari bafise ubuntu, bari bafise ubuntu. Niba baravuga ati nubwo twabuze uruvyaro reka dufasha bariko baravyara. Hari ijambo nigeze guhabwa umunsi umwe rivuga ngo hahigwa abanyenda nziza, hahigwa abantu bafise ubuntu, kuko aribo bazohezagirwa, kuko aribo bazohabwa umugisha. Buriya hariho abantu batazi Imana, ariko kuko ari abantu beza ugasanga bagira umugisha no mu ruvyaro rwabo no mu bazobakomokaho. Buriya kuba umuntu mubi bizibira umugisha. Abanyegiputakazi bari barabuze uruvyaro ariko bagafasha abavyara. Haleluya. Imana iguhe gufasha abantu bariko barahezagirwa, kuko igihe cawe nawe cegereje. Hari umuntu yanyumvise? Hari umuntu yanyumvise? Imana iguhe gufasha abagezweho, kuko nawe igihe cawe kizoshikirwa. Imana igufashe igushoboze kunezererwa imigisha y'abandi, kuko nawe uri kuri lisi. Banezerewe imigisha y'abandi, Imana irabibuka ibaha uruvyaro. Nari gushishikara nkavuga ivy'umushine mu kazi, ariko reka nzobivuge ejo. Haleluya. Utahane kino kintu. Imana irashaka guhindura isoko ry'umugisha. Imana irashaka guhindura isoko ry'umugisha. Imatanye nayo, wimatanye n'ivyirimwo, wimatanye n'abantu b'Imana. Iminsi myinshi mba ndiko nkorera vision y'umuvyeyi wanje bisisi. Kenshi suta batari hano baba hanze bakunda kumbaza kino kibazo, none bisisi ni Abundant Life Church, none apotre no Abundant Life Church? Burya uzimatanye n'umuntu w'Imana, ivyawe bizofunguka. Uzimatanye n'umuntu w'Imana, apana sympathie, apana fanatisme, kuko ni wamufana hazoza abandi. Turi kumwe? Burya ntukabeho ufanatiza abantu, kuko ufanatije abantu bisigura ngo ushizweho uramufanatije ejo hazoza ubundi. Uzimatanye n'umuntu wese ari kumwe n'Imana, peu importe nubwo atoba afise izina, peu importe nubwo atobazwi, uzifatanye n'ivy'Imana irimo, ubihezagire, ubikoreremwo, ubibemwo, ubugumba buzovaho. Mvuze ubugumba ntibisigura kutavyara. Sterilité iri mu mpande zose. Sterilité, ingabire zawe zizofuruka, destiny yawe izoja habona. Hari umuntu akaranyumva? Ico waremewe kizoja habona, amavuta azoseseka. Ikindi kizoba ni giki? Ivyari biboshwe vyose bizobuhuka, ivyari bibuze bizoboneka, kuko abo wimatanije nabo hariho amavuta yisuka. Haleluya. Ibisigaye uhagurutse akagira umwete yabigeraho, ariko twebwe umugisha turondera si umwaka, umugisha turondera si imyaka 2, umugisha turondera si wo mu gihe turi kumwe, umugisha turondera n'uzokurikira abana bacu n'abazodukomokaho.
umugisha turondera nuwo kuba isoko. Rero kuba isoko, isoko ntirikama. Abarivomyemwo barashobora gupfa bakarangira, ariko isoko rihora rivomera kandi isoko riravomerwa. Rero Imana ishaka guhindura isoko ry'umugisha. Wimatanye n'Imana uzohinduka isoko ry'umugisha, kandi ubugumba bwose buzorangira, kuko Imana ni Imana itanga umusaruro. Imana ibahezagire.